So, apparemment, iyo video yanje mperuka gusohora kuri Hitsama yararonse ama reaction atari make ku artiste wonga. Hakaba Sadbi yavuze ko Hitsama izova iwiwe. Agira ati harya nta Hitsama iraboneka. Reka tubakemurire ico kibazo. Joel Houghton nawe Oyelema Yele is coming. Hariyo n'uwundi mupeti yitwa Red Soul menye vuba ku ndirimbo yiwe Don't Worry. Bavuga ngo ndagutitinga fo nanje barabimbwira fo oya nugira ubwobama. Nawone yandika mu makommentaire avuga yuko azoduha ikintu iyisama. Rero umengo narakire competition nationale mu artistes like ninda azoduha Hitsama uwo mwaka. Ndatese. Tugarutse naho kuri Vishu baramubajije muri open mic kubijanye n'irya ndirimbo yiwe aheruka gusohora. Arayidefanda ati no kujana n'ibihe. Ibihe nivyo bihindura umuntu. Ahubwo hari amapiano. Jewe nifuza kuja hose nk'imvura. Bon, kuba atari babonye ivyo bihe ngibi. Vibe. Napenda kukunywa. Kumusubira ko nukuri. Bref, ivyo navuze muri video iheruka sinza kubitebako. Kubera sujet y'ino munsi nijya ndirimbo shasha ya Double J, Kirikou na B-Face yitwa Ntaga so. Oya Ntaga so nibaze tunguno musinisho sishakuduzoda nibaze tunguno musinisho nanje ndisho oya Ntaga so. Twari tuyirindiriye cyane. Rero muri iyi video ndaza kuyidecortica nongere ntange na commentaire yanje. Donc, asseyez-vous confortablement et c'est parti. Rero nkuko ndakunda vuga Ntaga so ni indirimbo yaririndiriwe cyane kubera buzz ihari yijya beef ya Colin na Double J. Iyo beef sinza kuyigarukako naragize video yose kuri iyo sujet mukeneye ni mugende gucekinga. Rero iyo ndirimbo yasohotse i dimanche iheze ubu tuvugana ikaba ifise views zirenga 250,000. Ni indirimbo ifise rythme ya afro na reggaeton hama uri kurumviriza melody yayo donc inya. Mbabarire cyane njyewe sindi mu bantu batinya ba. Bon reka dukuremo ijwi. Donc ati tatata 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 ako kantu ntimuca mukibuka ahantu. Iyo rero akaba ari sample yayo. Ndababona deja mu makommentaire siniko ndavuga ngo barije ngo instrumental. Oya mvuze ati ni sample. Biratandukanye cyane. Sample naka extrait sonore canke melody umu artiste akoresha ivuye ku ndirimbo ya kera canke imazigi umu artiste agaca ayikoresha kugira akore iyindi music. Gusampla si by'ubu ni ibintu byamiye bikoreshwa mu muziki kuva kera kandi uburorero ni bwinshi. Nk'ijya ya Agira Dekesha. Sample yayo ngira ubu rero mwabitahuye. Kuri kote y'amajambo rero y'iyo ndirimbo ya Double J asha ni clairement diss track kuri DJ Paul naho bashatse kuvyihakana. Hari aho wumva ati ngo turi vya bikere bakubita imigere. Turi vya bikere batari imigere. Uca kabiri batubona kuri tele. Ukumva kirikati iyi si gwawe uburundi si gwawe. Oyo muzeke se gwawe. Obo boronde se gwawe. Oya ni yes se gwawe. Niwoje dufata nko kumengozwe tugiwawe. B-Face nawe aravuga ibintu vya kung fu. Tuzoba nuko vyanze ngufyonda amapumbu. Nimumfinate ko nifiti ya macumbi. Jinagwanye na vyinshi ntazi kung fu. Nikindi kintu kizakomeza yuko iyo diss track ari ya Paul. Hari ahantu muri clip sinzari nimba ari ku munota wa kabiri uza kubona Kirikou ahindukiye ugize pause ucubona visage ya Paul ku pantaro yiwe. Rero novuga ko clip iri creative. Tubabona bambaye nk'aba chevalier donc nk'aba guerrier symbole yuko bari prêt kwidefenda yuko bariko baragwanya iyo system ngo aba artiste bafatwa nabi. Iyo clip quand même irimwa ama detail novuga ko tuzakunda kubona mu yandi ma clip. Baragize effort nyinshi kubijanye na costume, ama mise en scène, ama effet visuel, etc. Urabona ko ari clip yasabye akanoti vraiment. Ivyo rero bikakwereka ko iyo projet quand même barayifashe hose. Rero ikintu cantwengeje muri iyo clip uriko urayiraba vers la fin turabona Stylosof ego ubu ni Stylosof yicaye mu sanduku. Sinzi gituma ariko still nakantu kari gatwenze. Bon ndazi ikintu mwari mwiteze ati ngo Stylosof aca yapahisa hehe kuri eka ngo ce ndamukubita ikofi. Oya ivyo narabihevye vraiment sinzobisubira. Rero commentaire novuga kuri iyo ndirimbo nuko yari ifise potentiel, melody imeze neza na concept iri ngaho ariko umenga iyo ndirimbo barayihutishije ahanini ku bintu bijanye n'amajambo yayo. Ntababeshije nkibona kajya gatrailer k'iyo ndirimbo navuga ati bagira badutemwo urusasu. Mugabo ndiko ndayumviriza sindirimbo novuga ngo yarangumye mu mutwe. Ahanini hagaze plus mu guponda gusumba ku vibing. Et pourtant turamaze kuronka indirimbo naho bari zo guclashinga usanga zibaye hit mondial. Raba nka Not Like Us ya Kendrick.
rero muvyumvira kwiki nta gaso niyo hit yo muri sama canke reka turindire Joel agira narabonye rino je na Fernando ko nabo nyene bariko barategura ikintu ntusige ibyo ukora byose ntusige simbona ubuzima butagira umukunzi mwiza ntusige rero reka turindire turabe mugabo ni munyarutsi kuko sama isigaje amezi abiri kandi uciye wiyumvira n'umwanya indirimbo ifata kugira ivume kwakwanya so Johnson Zerenga je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.